Chuti bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro muri kumwe na Jean Christophe Mugisha turi kumwe kandi n'umuhuza bikorwa urunani rw'abanyagihugu URN hitamwe neza Union pour la Renaissance de la Nation ubwo runani rw'abanyagihugu rukaba rugwanya ivyimviro vy'ihonyabwoko n'ivyaha bibishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini. Apotre Benantungwa nayo intumwa y'Imana mu bantu akaba umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi akari yerekanye ubwa mbere inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo umwaka wa 2022 inawe yashize ahabona idonido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu ari vyo u Burundi, Kongo, Iharanira Intwaro Rusangi, Tanzania, Rwanda na Uganda. Apotre ndaguha ikaze muri kino kiyago. Murakoze cyane. Mu gihe ubutegetsi bwa CNDD FDD na Evariste Ndayishimiye buguma busaba u Rwanda ko gobaha abashatse gwirika ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu 2015 hari kete rero kuja habona ryanditswe kwa 6 mu kakaro 2022 na Evariste Ndayishimiye ajyandikira Alain Guillaume Bunyoni akiri umushikiranganje wa mbere. Muri iryo kete yamubuza gushira urukumu ku masezerano hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Muri iryo kete amubwira ko amwe yoshira urukumu kuri ayo masezerano iyo bakwegeye akarambaraye isinzi ry'abahutu bo muri Frodebu na CNDD FDD bagizwe ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda. Iyi nyandiko ya Evariste Ndayishimiye mugiye busesanguzi muyiha insiguri yihe ifise ingaruka ki ku migenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyane ko ayo masezerano batashize habona ngo amenyekane. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ibi bintu ni inkora mutima cyane. Nama ndiko ndavuga yuko u Burundi buri mu nzira gukira kandi ari vuba kubera ko n'abagizi ba nabi ntibagishobora kunyegeza ivyo bashaka gukora ngo biyoberane. Ikiro ni kimwe mu byerekana yuko turi mu nzira gukira kuko nkirikete ubwa mbere kugira ngo rija habona ni nk'akamaramaza kubona ikete nkiri bubahuka bakajyandikiranira. Ni kimwe mu byerekana yuko atari bo baba bavyanditse babishaka ariko yuko hari ikindi kintu kibasunika kugira ngo bandike ibintu nk'ibi. None umukuru w'igihugu asangiye ibiro n'umushikiranganje wa mbere mu nzimwe. Ni igiki cyatumye baticarana ngo babivugane kugira ngo bashobore kunyegeza ivyo bakoze muri kahise batarinze kuvyandika. Rero namwe ndiko ndababwira barundi kazi rwaruka uyu munsi ibiriko birakogwa mu Burundi n'ivyakozwe nagira ndababwiza ukuri ko nta kintu na kimwe canyegejwe kitazoshigwa habona kandi ababikoze bonyene bazoje baravyizanira kuko barabuze ubibabaza bavyivugira atawurinze kubabaza ivyo bakoze. Irikete uriravye neza ryanditswe na Evariste Ndayishimiye n'umukono wiwashirako ku itariki ya 6 kwezi kw'indwi umwaka wa 2022 yandikira umushikiranganje wa mbere amubuza gusinya gushira ku mukono ku masezerano ico bise traité muri iryo kete hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ayo masezerano ntagaragara muri iryo kete nta n'uwuzi icarimwo ariko ico bikoze gusa nuko ico tuzi ku gihugu cy'ikibanye cy'u Rwanda cyo kiba gikeneye amahoro n'umutekano mu karere. Turabizi dufatira ku byo tubona nyakuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akorera abanyarwanda canka agenda akora mu karere nkaho tubona iyo byayangaye agenda kwamira kagarukana amahoro n'umutekano. Murabizi nko muri Mozambique, mwarabibonye muri Central Afrique, ahantu hose agiye gutabara amahoro araboneka. Ariko kuba barahejeje bakareka kuganira hagati ya Bunyoni na Evariste bakandika ikete kwari kugira ngo abarundi ndetse n'amakungu bamenye abari ku butegetsi abaribo nkuko twama tubivuga ko bashobora kuba bari mu bakoze ihonyabwoko mu 1993 mu Burundi kandi nguko twabonye umutahe wo kurondera bamwe mu bategetsi b'u Burundi bakoze ihonyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'igombe kimwe amajana 1994
bamaze gukora iryo mu Burundi bagahungira mu Rwanda, nk'uko twanabonye n'amafoto amwe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana bamwe b'abarundi bakoze amaformation paramilitaire bakoreshwa n'abafaransa. Ivyo rero vyerekana yuko hejuru yuko twebwe durwanyiriho nyabwoko tugashira habona ivyo benshi batinya kuvuga, ahubwo hari n'ikindi kintu gisuguma ababikoze n'abari kuri ubwo butegetsi kugira ngo dushigikire ko ivyo tuvuga ari ukuri. Nico gituma iri ketero ryagiye habona, kuko rero tutazi amasezerano basezeranye, kandi ko ico tuzi ko ari amasezerano yari amasezerano meza azanira amahoro n'iterambere abarundi. Nibaza ko kugira ngo Varisito amubuze gushira ku rukumu ari uko nyene nawe mwarana yavyivugiye muri iryo kete, yavuze ko amasezerano bagomba gusinyirana hagati y'u Burundi n'u Rwanda ko Guillaume Bunyoni atohirahira ngo yashire ku rukumu, kandi ngo abigire vuba, avyumve vuba. Hanyuma avuga ko ayo masezerano amagiye ku rukumu yo kwegera ingorane zikomeye cyane abo mu bwoko bw'abahutu. Arabavuga cyane arabavuga, yavuze imigwi ibiri, aravuga ati umugambwe Sawanya Frodebu hamwe n'abari mu butegetsi bwa CNDD FDD nawe nyene arimo. Byerekana neza yuko ivyo tuvuga baraye babishigikiye. Iri kete rirabishigikira. Iri kete naho riha umwana mutoya azi ururimi byanditse mu rw'igifaransa agasoma akumviriza aca yumva ubwiwe yuko Frodebu na CNDD-FDD bakozeho nyabwoko mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, kuko niwe bivuze, si jewe. Ikete rirahari, uwo bakari jewe ikete ndarishira habona, rirahabona, si jewe. Ibi rero mumenye barundi kazi ko nta muntu yakoze ibara nk'iryo mu gihugu ciwe no mu gihugu c'amahanga ashobora kuzanira amahoro abarundi. Nibikunda. Nico gituma tubabwira tuti dusabe iyo leta itanga imihoho, iteme gutanga imihoho tuyikuye dushireho abarundi barengeye ubwoko, kuko ubwoko ntaco bufasha. Abo bufasha nababushizeho, abo bufasha nabo bamaze gukora amahano batinya gufatwa. Iri kete rero mwabajije muti mubona rizogira ingaruka izi hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ingaruka si nziza, kuko iminsi yose abantu iyo babana baraganira bakumvikana, ibyo bumvikanye bakabishira mu ngiro. Imbere yo kubishira mu ngiro babishira ku rukumu. None nimba Burundi aribwo bwanse, u Rwanda ntigwizigeze rwanga, kubera ko no munsi abarundi baguma batatabiza ngo Rwanda ngo ni rubi, ngo Rwanda ngo nibo bafise ibintu bitari byiza bakorera Burundi. Gute? Kandi tubona bo nyine babivugira yuko base amasezerano. Ayo masezerano tutazi kiyarimwo. Nibaza ko bayasinye yofasha abarundi, kuko nibohura ivyo bihugu bibiri kugira bagire n'aba barundi. Kandi kuba biyotsa gufatwa ko bakozeho nyabwoko mu Rwanda, bashatse bagombe bitegure kuko bizohindura bitebuke abakozeho nyabwoko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, bitebuke tuzoba barungikira bacibwa imanza nkuko abakozeho nyabwoko mu Burundi. Iryaremejwe muri raporo yayo akarongo gashinze 1996 akarongo gashinze 682 ko byamaze kwemezwa rero na Nations Unies. Bo kwanka bo kwemera bo subiza inyuma boreka bo nyegeza boreka, bamenye ko ivyo ni ibyaha uyu munsi ku isi bitababarirwa kandi bidatakaza igihe, aho bishobokeye hose bararengutswa mu butungane. Erega iyo tuvuga abajenosideri bo muri kano karere k'ibiyaga binini, iyo tuvuga abajenosideri b'abarundi ntaho batandukaniye n'abanazi. None abanazi n'uyu munsi baracyafatwa, muharure kuva mu 1940 baracyafatwa bakoze ayo mahano. Abanazi baracyafatwa bari hose ku isi. Rero naba bashatse nibiyakire, bashatse bishikane, bareka abana babo babeho neza, bitange babazwe hakiri kare, kuko ntaho barusimbiye ntaho.
rero iyi Mana ibatuma bashira habona ukuri bonyene biyandikiye atayindi sura tuzoja kubaza ngo mbega nivyo canke sivyo, niyo Mana izobasenyura batemeye kwisenyura, izobasenyura kandi izobasenyura nabi. Narababwiye mu minsi heze ko umugambwe CNDD-FDD uzofudika hamwe uwumvise yiruka kwinyegeza, kandi narababwiye ko aba CNDD-FDD n'abantu bose bakoze canke bariko bategura gukora ihonyabwoko, nagenda babwiza kuri yuko muri iyi si ya rurema hazogera igihe ntihagira ahantu na hamwe baja ngo babakire, haba gusuma haba gusaba ubuhungiro bitazokunda, kuko uyu munsi ibi bariko barakora hano nivyo bazoja gukora iyo bariko basaba indaro, ko turabona inyigisho nk'izo ko zibandanye iyo bashitse iyo bagiye gusaba ubuhungiro. Ico gihe rero ibyo bihugu bizobibona bibirukane kare kandi bazobazana bababoshe. Nico gituma mbwira rero abarundi yuko bakwiye kuva ubuzimo bakaje buntu. Umugambi wo gukiza Burundi ni umwe rudende, no kugwanya ihunyabwoko n'ubwicanyi ndegera butungane, no gushira habona ukuri tugagushira imbere, tukagwanya ikinyoma tukagisenyura. Ico gihe amahoro azoboneka. Nayo ahandi naho abarundi bova ngo bagiye hamwe, kuko numva bafise ururirimbo ruvuga gutyo ngo baje hamwe, sinzi yuko mwibaza ko hari abantu boja hamwe n'abajenosideri bakazanira amahoro Burundi, nibikunda. Ariko ikintu gishoboka n'abarundi batafise amaraso ku ntoki boja hamwe, bamaze kuja hamwe abo bakoze amahano tukababwira tuti rero mwebwe ku neza yanyu n'ibibondo byanyu nimwicare ku ruhande muhore, hanyuma igihe cyo gusaba ikigongwe tukababwira tuti nimwandike musabe ikigongwe mukigirigwe canke bibaye ngombwa muhanwe, kuko biragoye gusesa amaraso nkuko bayasheshe n'ubakabandanya kugira ikigongwe. Ndabona bigoye kuri bose, mugabo byibuze abo babirongoye babirimwe imbere nibo bofatwa n'ubutungane bagafungwa bagabihanirwa, mugabo abanyagihugu barahendwa. Ariko barahenzwe mbere nukuri kwa Mungu bagasubira gutema abantu, nta kigongo kizobaho, no kubahana byivuye inyuma. Nuko bimeze rero ibi bintu byerekana ibijanye n'irikete, byerekana ko imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda irimo gatotsi, kandi gatotsi isa kandi nuko bari imbere kuri ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD bari mu baneshejwe mu ntera hamwe mu Rwanda, kandi bari mu bakoze ihunyabwoko mu Rwanda nkuko Varisito yarayavyemeye muri irikete. Ivyo rero ibigenderane igomba kuba mibi, kuko nta mugenosideri agomba kubaho ngo abane neza n'abantu, ntibikunda, ntiyemera, kuko umwanya wose arihindukiza ati baramfashe, yajyama byose yikanguye ati murandara ko kwiremba atabaje kumfata. Bamana ubwoba kuko abo bishe baguma amaraso y'aberanda aguma ataka, arasemerera, arabavugira ku mitima, arabavugira mu nzu babamwo. Amaraso y'abantu bashishe bishe aguma atakamba imbere y'Imana n'imbere yabo. Rero nta mahoro kubicanye. Nico gituma mvuga ko atamigenderaniro myiza ishobora kuba hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu gihe u Burundi bwitwagwa n'abo bantu babamenja bashesha amaraso. Kubera iki inzira abandi bafata twe tutoyifata? Abantu bose hano bose bakoze ihunyabwoko barafatwa bagahana. Kubera iki mu Burundi tuborora? Ni inkwavu canke ni ya misi bayavuze tworora? Abantu bose bakoze ihunyabwoko batiza kuja imbere y'intahe. Ivyo niba bimenye bitebuke, kandi birabaye ejo bundi birabaye biraje, nta muzo bikwepera. Ndibaza ko ikibazo kijanye n'inyandiko rero yanditse ni kimwe mu kwerekana yuko Imana hagezaho igaragaza abakoze ibintu bibi bakaba ari bavyiyandikira, bakaba ari bavyivugira. Twebwe rero hasigaye n'ahacu ho gukura amaboko mu mpuzu tugakora igikwiye kugira ngo tubakure ku butegetsi atamaraso nize gusisika, tukababwira yuko bagomba kuhapfa banse umuti uzoboneka kugira ngo bahave abantu bidegemvye. Nuko ndabibona. Iyi rero nova ko iyi baruwa cyangwa iyi kete yanditse nta bundi busesanguzi burebure, yaravyivugiye, yarerekanye yuko ari canke abarongoye mu mugambwe CNDD-FDD no muri Frodebo barimwo abakoze ubunyabwoko mu gihugu cy'u cy'u Rwanda. Twebwe ibyo mu Burundi turabizi, hariho igitabo kirimo abantu bose, abantu benshi bisha abantu mu Burundi, kirahari, aho gishaka barakibona. Kandi ku misozi yose igize igihugu cy'u Burundi aho batemye abantu, ababatemye barahari n'abatemwe barahari.
muri ico gitabo rero nta bazobikwepera ntaho akabo karamaze gusopana icyavuze wa wundi nibitegura ahubwo bategure kubazwa na sentare zibifitiye ububasha mugabo cyane cyane igito gihanirwa ku mugina gihanirwa mu nzu ni ngombwa ko urwego rw'ubushinga ntare ruzosubiraho rukabacira imanza zibereye kuko iyo bagiye muri zo sentare mpuzamakungu barashyiramo inyorosho kubera ko bashobora kuba bafise mu ruhara numva rero muri makaribi wari wese yokumva ibi akabonera ikete arakwiye kwiyumvira igikwiye gukorwa hagati mu Burundi imbere ko ndangiza nagenda babwire ko tutokwiyubagiza yuko mu bifunze Bunyoni iki naco gishobora kuba kirimo kubera iki amaze kuvuga yuko abari mu butegetsi cyangwa abasendefudede byo bafata n'abafrodebo hanyuma akaba yafunze Bunyoni ivyo yamwagirije bikaba navyo ari byo bikorwa na Varisi Ndayishimiye nabo bari kumwe byerekana yuko bamufitiye inzigo yuko ashobora kuba we atabaye mu Rwanda ngo akore ihonyabwoko mu Rwanda bagaca babona ba bantu bose barikora yuko abafitiye umugambi wo kubafatisha kugira ngo bafatwe na sentare mpuzamakungu ko bakoze ihonyabwoko mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kugira ngo aca asigarana ubutegetsi bagashobora kubona ko ari wo mutego yoba yarabatayemo kuko yari premier ministre bagaca bavuga bati rero reka tumwereke tumupfunge kikaba cyo kinamupfunze byose birashoboka aho umuntu yovyiyumvira kuko mu bintu baburanye nta kintu na kimwe Bunyoni bamwagiriza badakora nicyo gituma je namwe ariko ndavuga ko Bunyoni yarakwiye no gufungurwa kuko amakosha yakoze niyo nabo bakoze kugomba guhirika ubutegetsi kugomba gutembagaza ubutegetsi bwa Varisi Ndayishimiye ndetse n'abagombye guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza abo bose amategeko ari sentare y'akarere ka Yase yaremeje yuko ubu butegetsi butari bwisunze ibwirizwa shingiro bivuze yuko kugomba gutembagaza ubutegetsi werekana yuko umuntu yarinze ibwirizwa shingiro nta kosha ari baririmo ikosha nuko batsinzwe batabatembagaje rero Bunyoni ashobora kuba mu byazira ibi navyo birimo sije no hahera umwe wese yibaze kuri ico kibazo murakoze Apotre Benantungwa nayo ndagushimiye muri kino kiganiro ugiri hano kuri radio televiziyo Inkinzo shimira namwe mwese mwabanye natwe muri kino kiyago tubararikiye kuzobana natwe mu biganiro bizokurikira ko batarakora subscribe mushane ngaho hasi handitse subscribe sabone kugira muzobashe kubana natwe mu biganiro biri imbere amoro y'Imana bari namwe mugira mu bamwubahwe murakoze